twaje kwifatanya na mwebwe kugira ngo duhimbaze imyaka 6 irangiye Imana iduteye iteka ryo kuja imbere yanyu ngo tubarongore. Dushimire Imana yoyo yaturongoye ikadushikana kuri uyu munsi, kandi n'ubu ikaguma ariyo iturongoye mu rugendo turimwo, kandi urugendo rutoroshe, urugendo rwo gushikana Uburundi ku gihugu giteye imbere. Rero natanguye urwo rugendo turi kumwe, turi mu bihe bidasanzwe. Ubwa mbere nuko twari turi mu bihe vya nankana kubera ibikomere vy'ivyadushikiye muri kahise ntivyari bwigere bihera. Ico gihe rero abenegihugu benshi mbere nka bose bari bijiriwe, kuko twari duhejeje kubura umukunzi wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ariko icandemesheje ni kimwe, nuko Imana muri kumwe ntaco ushobora kunanirwa. Iyo rero abantu barinze bagutora akaguhurizako, Imana muba muri kumwe. Twari kandi muri ico gihe mu ruhagarara, kuko isi yose yari yugaranye. Amagara y'abantu ntivyari vyoroshe, kuko twari twaduhanzwe na cakiza coronavirus, kandi isi yose cari kihanze nta watabara uwundi. Muca mwumva mu vyerekeye amagara y'abantu ko zari ingorane gusa. Noneho rero uretse n'ivyo, igihugu cy'u Burundi cari gisanzwe kiriko kirisanasana, kubera twariko duhangana n'ingaruka z'amagume twaciyemwo. Ariko rero mu ntango ya vyose twararose ingingo ngenderwako, ivyo twofatirako kugira ngo dufate urugendo. Icambere kwabaye ingingo ivuga iti turi kumwe twese birashoboka, kugira ntihagire ucika intege, kuko abantu bafatanya amaboko bose nta numwe ahenuka, umwe wese aravyura uwundi. Nico gituma yabaye nk'inkoni tugenderako. Ako niko gakoni twagiye twitwaza, tuvuga yuko tugira duhindure imizirikanye y'indongozi, yuko indongozi zomenya ko ziserukira igihugu. Igihugu naco ikaba ari kivyeyi. Igihugu kirimwo bibiri, hariho igihugu kivyeyi impetso yaduhetse, n'igihugu nzego zirimwo abagiserukira bagaheza bakatuja imbere mu kuturongora mu bikorwa vyose. Nico gituma twavuze tuti ubu dutegerezwa kumva twese ko turi muri leta mvyeyi, leta yubahiriza umutekano wa bose, leta ibona ko abana bose arabayo, leta ibona yuko ubutungane butegerezwa kuba mu bose rimwe muri abo bene Burundi. Hanyuma turavuga tuti dutegerezwa kuba mu gihugu kirimwe ibikorwa, igihugu c'abakozi, guhera ku nzego z'igihugu, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu, ndetse n'abenegihugu bose bakumva yuko twese tugize igihugu kimwe, igihugu gikozi, leta nkozi. Izo ni ingingo twagiye turagenderako kugira dushobore gushika. None rero ico gihe twaciye tubona ivyihuta twokora. Ubwa mbere kwari uko twoshobora kugarukana umwizero mu benegihugu, mbere umwizero hagati y'inzego n'abenegihugu zibonekera mu gutsimbataza intwaro ya demokarasi. Ndanezerwa yuko atanjyane mbona hagati y'imigambwe, vyerekana yuko wa mutima w'uko imigambwe ari urubuga abantu bahurirako bagashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo, bigaheza bigashikira n'indongozi, zigaheza zikarondera umuti wavyo. Ikindi kwari kugarukana umwizero hagati y'Uburundi n'amakungu. Uburundi bwari bwugaranywe atari gusa kubera ikiza ca coronavirus, ahubwo kubera n'amakungu yari yadufatiye ibihano. Twaciye tuja kuri urwo rugamba, turamenyekanisha ukuri ku Burundi, turamenyekanisha ukuri kw'inzego z'Uburundi, gushikaho babona yuko ivyo bari bagize bitari ivy'ukuri, bubakiye kuba bahenze
uno munsi tukaba tunezerewe ko duhashitse igihugu gisigaye cubashwe mu makungu gishinga icumu mu makungu. Baratubonye ingene Burundi bwarongoye ishirahamwe rya Afrika ry'umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Igihe twari turongoye iryo shirahamwe mwarabonye ko twashimikiye cyane ku kibazo kijanye n'amahoro n'umutekano, bituma mbere ibihugu vyo mu karere vyose dushira hamwe inteko kugira ngo tuje kugarukana amahoro mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamaze kubona ico abarundi bamaze imbere y'amakungu, bagumye bizera igihugu cacu. Uno musi igihugu cacu kikaba arico kirongoye umuryango w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Uno musi rero n'amakungu arashima ku gikorwa turiko turakora kugira cyane cyane dutsimbataza amahoro muri Afrika, kugira ngo twese dufatane mu nda. Uburundi rero buratanga ico bufise kuko twaramenyereye ingene tubana neza n'ibindi bihugu tubana. Ikindi urundi rugamba twategeza gukora kwari ukugarukana umwizero w'ugwaruka. Uno munsi tukaba tunezerewe ko ugwaruka aho ruri hose n'utarashikirwa arafise umwizero ko nawe azoshikirwa. Twaragize umugambi wa payeje. Uwo mugambi ujejwe kugarukira ugwaruka mu kwiteza imbere. Uwo mugambi uramaze gukora bimwe bishimwa, mbere nanje bikabinezereza kuko ugwaruka rumaze kuza kunyiyereka rukavuga ruti tugira tukwereke ko twabaye natwe abantu. Ubu hari umwizero kuko turabona neza ko biriko biragenda neza. Ikindi kwari uko ruca rutangura kugwanya akarenganyo mu bene gihugu. Twaciye tuja kuri ico gikorwa gushikaho twemerera bene gihugu yuko aho bazobona gahaze indongozi ziriko zikora nabi bazobitumenyesha. Turugurura umuhora wa telefone. Ubunezerezwa nuko ico gihe intara ifise ibirego bike, ku munsi hari ibirego birenga 500, kandi twari dugifise intara 18. Ariko uno munsi ndashobora kumara iminsi 7 ntabonye ikirego kivuye mu ntara imwe. Ugasanga mu Burundi bwose sindonka ibirego birenga nka 20 mu ndwi. Ivyo birekana ko tugeze kure. Vyerekana ko indongozi zamaze gutangura gukora kugira ngo ntizirenganya bene gihugu ahubwo zibahagararire. Kandi murazi yuko n'ikibazo cy'ubutungane naco cari kiduhanze mu biduhanze. Ico kibazo naco turacicariye turaraba imizi yaco iyo iva. Dusanga vyose bifatiye kuri kahise. Muri kahise ubucamanza bw'i Burundi bari babugize nk'igikoresho. Igikoresho c'abafisi gikenye. Hanyuma dushitse mu ntwaro ya demokarasi, ubutungane buraronka ukwishira n'ukwizana, ariko abacamanza ntibakira ingwara, baca baguma bitwara nk'uko bitwara kera. Imiti twagiye turayitora, ndetse ubu turamaze kubona ko ingorane zihari mu bucamanza ari ukubera abacamanza batararonka urwego babona ko ari urwego babibazwa. Baguma babona ko umenga bibazwa urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Arico twaciye dutangura inzira yo guhinyanyura kugira ngo ubutungane dusubire tubukore neza vyiza vy'abantu. Nico gituma mwabonye twahereye ku muzi tuza kubahuza bo ku mitumba, dusubira noneho tuduga no ku mutwe tuja mu nama nkuru y'ubucamanza kugira ngo umwene gihugu arenganijwe aronke inzego ashobora kwitura nabo babari igiturire. Turiko turaraba rero no mu bucamanza ubu duhanzwe n'ibirarane ntiduhanzwe na bishasha. Ivyinshi dusanga ari birarane, mugabo navyo nyene tugerageza kuza turabitorera umuti uko bukeye uko bwije. Muri ivyo birarane nyene murazi ko ubutungane bumwe bunywanisha bubandanya bukora kugira ngo ivyo akahise ntibidukomeretse, ntitugume tuvyikoreye, ahubwo tubitorera umuti turi kumwe twese kandi bizoshoboka. Hari n'ikindi cari giteye ingorane mu gihugu, hari ubukene butagira uko buvugwa, cyane cyane inzara. Kurwanya inzara twarabihagurukiye duciye mu makoperative. Ubu ndabona yuko umwimbu uri kuraduga, n'ikimenyamenya nuko hari imyidogo yuko tutabaguriye umwimbu. Hariho ibindi bijanye no gutunganya itunga ry'Uburundi. Abarundi mwaravuye hasi murakora,
gushikaho abarundi n'imiburiburi igihugu kiguma gihagaze neza. Nico gituma mu bibazo bijanye n'ubutunzi abantu benshi bazi yuko bigira ingaruka uwo mwaka nyene. Ibibazo vy'ubutunzi bigira ingaruka n'imiburiburi inyuma y'imyaka 5. Nabijya rero muriko murabona ivyo dukenye bikenera amahera nuko twafatiwe ivyo bihano, yafashayo ntiyasubira kuza, abarundi rutangura kwirondera ingene tworonka mikoro atuma dushobora kwironkera ivyo dukeneye. Ariko hariho ibikorwa biba bijanye n'iterambere rikomeye bisaba uburyo bwinshi cyane, naho nyene tuguma turondeza. Uno munsi dufise akanyamuneza kubona mbere n'ishirahamwe cy'ikigega c'isi yose FMI riheruka gutanga icegeranyo rivuga yuko Burundi twagize intambwe irengeye n'urugero. Mbere nejo twari turi kumwe nabo muri Banke Mondiale, nabo nyene baravuze bati Uburundi barabukeza kuko bwaramenye kwibako kandi bugeze ku ntambwe iboneka. Ubu twaratunganije ikoreshwa ry'amahera y'igihugu. Ubu namwe bahora banyonyonora kugira bishobore, naho ifuka atawumenye yica, imyobo yose twarayugaye. Nico gituma twazaye ujya mugambi wo kwegereza bene gihugu ubutegetsi kugira ngo amahera yose y'igihugu asohoka agiye kuramira abene gihugu, ntagira amahera asubira gusohoka agiye kononwa. Ivyo vyaratumye amahera twari dufise abamake dushobora kuyakoresha ibikorwa bizana iterambere biraboneka. Ubu rero umwimbu uriko uraduga wegerezaho tuzovuga tuti Uburundi bwashitsaho ubutunzi bwabwo bumeze neza. Mugaragira ndababwire tugume kuri uwo murego wo kugwiza umwimbu, ko tutagwijije umwimbu tuzoguma mu bukene. Ivyo twimbura biriho, arico gituma twaciye dushira imbere ibijanye n'ubutare. Twasanze wari umurima weze twicaye ko ngaho umenga ntaco wotumarira, ariko ubu uko mwumva bigenda n'umwimbu ba wabonetse ushoka hanze. Dukomeze umurego rero mu burimyi, haba muri ivyo vy'ubutare dukore turonke ivyo dushora hanze. Mbere turamaze kuronka n'ugwaruka ruzi gushora ubwenge bwabo muri bimwe twita teise. Ubu gwaruka rurashora hanze rukazana amahera mva makungu. Ivyo vyose nivyo bituma ubutunzi bubandanya. Hanyuma rero hari n'urugamba rukomeye urwo kwegereza ubutegetsi abene gihugu kugira ngo bose bumve ko mu gihugu bafise ubutegetsi kandi bitura. Ni muri iyo ntumbero mbere muri iki gikorane twazanye iri jambo ry'urufatiro yuko indongozi nziza ari yizi gutorera umuti ibibazo by'abene gihugu. Dutandukanye ibibazo n'ingorane. Ibibazo ni kijya kintu umwene gihugu atishoboreye akaza kukubaza ati iki naco byogenda gute, ugaca uraba ingene ugitorera umuti. Niki rero tuzomara igihe turiko turiga cyane, tugashima yuko muri iyo ngingo nyene umukuru w'igihugu ari we yagiye imbere. Umukuru w'igihugu no munsi twoshobora kuvuga ko atakiri uwiwabo. Ubu twarubatse mu zindi ntara, ubu ntitugegenda twihuta. Mbere shimira abanyamuyinga kuko mwaradufashije, ngaha turakafise icicaro ahandi wacu. Shitse hajya hepfo mu Cankuzo twarubatse Kirimba ni wacu, dushitse hariya hirya muri komine Kirundo ni wacu. Murumva yuko tubandanya kugira ngo twegerane twese tubonane. Ni muri iyo ntumbero rero nababura amatari tuguma tubereka ingene bokora gushika habene gihugu bazokwegerana bose. None rero muri iyo ntumbero ntitworeka gukeza abantu bose twafatanye urugendo. Ubwa mbere mwebwe abarundi ndabakeze kuko ntimwahushije. Iyo mwahusha mba narabataye mu manga, ntimwatoye impumyi. Iyi myaka 6 mbere nahigiye vyinshi, nagiye mwishure naramenye. Nico gituma indongozi dukorana babe barabimenya. Ubu bafise umudereva ziyaja azi nicokogwa. Uzobikinebwe rero ntaza mbaze. Ndakece rero mwebwe abene gihugu kuko mwatoye neza. Uno munsi kubera turafise n'imbona kazoza, kandi ugira utora imbona kazoza nuko nawe uba ukanura. Iyo mbona kazoza ugaheza ukayimenyesha abandi. Nagira nkeze imwe vy'umwihariko abo twatanguranye urugendo. Hari habo twatanguranye urugendo. Mpere kuri nyene iteka umukuru w'inama nkenguza amateka.
kubera igihugu cyagumye kimwizera aduga. Twatanguranye urugendo n'umushikiranganje w'intwaro hagati, umutekano n'iterambere rusange. Bukeye kabiri igihugu kiramugomwa, abo umushikiranganje wa mbere w'urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu. Hanyuma bene gihugu murumva bwa mbere yagomwa n'umuntu umwe, mugabo urera bene gihugu n'abahavuye bamugomwa umukuru w'inama nkenguza amateka. Aho ntimwo muhamashiga yebwe. Nkeze ugira kabiri icegera cy'umukuru w'igihugu. Twaratanguranye n'ubu turacari kumwe, ntarahemuka, ntarampemukirana, ntaranyononera. Murumva yuko ari iteka. Nkeze umukuru w'inama nshinga amateka. Umukuru w'inama nshinga amateka twatanguranye ari baserukira bene gihugu dukorana. Abene gihugu barongera baramwizera kandi byerekana yuko ari intwari. Yakoze vyiza, n'ubu turacari kumwe muri urwo rugendo. Nkeze kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Nyene cubahira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarakoze ibintu twese novuga nti ni ibintu twese twakangutse uko nta waravyiteze ko bitorera umuti. Hariho ibibazo biri mu miryango, aho abakenyezi bari bafise ingwara zo mu kigo, twese twari twaratanye n'akagazuzo, nta wabona iyo bija n'iyo biva. Ingene Imana yamumurikiye ikamwereka ico yokora, uno munsi iyo ngwara ikabisigaye ari umugani, n'uyigwaye ubwo nyene acavuga ati ncaja kwa muganga kandi ndakira. Yarakoze bikora inka, arafasha imiryango. Abakenyezi birirwa baratukwa mu miryango ngo ntibarose ibibondo, arabafasha baribaruka. Arafasha ibijanye n'amagara y'abantu, ndetse abo ariko arafasha n'imiryango no kurera abana. None rero kubera ivyo vyose mwarabonye n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ryaramugomwe rimuha agashimwe. Mbere nagira ndababwire yuko n'ubu bugira kabiri bagira mwusure, aho bukera azogenda kuronka kandi gashimwe mwishiramwe mpuzamakungu ONU kubera ibikorwa akora. Sinivyo gusa, ndetse uwo mwaka hoho avyara amahasa, kuko azova muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cicaro c'ishiramwe mpuzamakungu ONU, aca agenda mu gihugu c'Ubwongereza mu cicaro c'inama nshinga amateka y'Ubwongereza, nabo baramubonye ivyo akora, nabo bacamutegurira agashimwe. Murumva yuko ubuhoho umwaka avyara amahasa. Ibi vyose nivyo bizana umwizero mu gihugu. Iyo imboneza zibona iyo zijana abene gihugu mu gutora umuti w'ibibazo baba bafise, ivyo batishoboreye gutora umuti. Ngira nkeze umugambwe CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD turavye ivyiyumviro vyawo, naratevye jewe ndagenda ndawiga, kuko nasanze atari umugambwe nk'iyindi. Nasanze ari ishirahamwe ry'abene gihugu bashaka guhindura igihugu. None rero iki gihugu kora gihinduka, ndibuka ubwa mbere abantu bavuga ivyo n'ivyo CNDD-FDD muguno musi bose bari ku kivi kubera barose akarorero. None rero uwo mugambwe ndawukeza, kuko igihugu ndavye aho cavuye mu 2005 nkakirabaho kigeze uno musi boshaka bakiha amanota atanu wayabahaye. Tugashima n'ingene wunze ubumwe n'iyindi migambwe. Muri Burundi nta cifuzo nifuza na gitoyi yuko nobona abantu hageze amatora bariko bararyana. Hariho ibindi bihugu iyo hageze amatora wumva ngurya ngo ntavuga rumwe na leta ngo mwirukeko. Sinkeneye yuko amatora azoba mu Burundi, azosubira kuba muri iki gihugu cy'u Burundi, hari abazokwiruka ku bandi. Twese tugendere hamwe, kuko twese igihugu kiguma ari rwacu. Wewe ari ubaye uwa mbere urongora abandi, utabaye uwa mbere nta kibazo, bandanye ugenda mu bandi. Ico nico twipfuza. Umugambwe CNDD-FDD warantumye, none ndashimira Imana ko ngira shikana mu bindi ntamenye. None rero umugambwe CNDD-FDD kubona wampaye amanota, bakabona yuko mbandanye igikorwa, nanje biranshimisha, nkongera nkabishimira Imana. Nshima nuko nkorera abashima. Ndashimira kandi abadusengeye, baba Protestant, baba Abayisilamu, baba Abakatolika, bose nta numwe atasengeye. Kubera uko kusengera byaratumye tugira ubumwe.
kandi n'ubu mubandanye musenga kuko uru rugendo sugwi wanje ni urugendo Imana yonyene yatanguje kandi niyizi ingene ruzorangira icikora itwereka inzira igaheza ikatuja imbere ikatumurikira hanyuma tuzoshika ndabakengurukiye rero ku gisabisho canyu nguma ndabasaba ngo mubandanye shimire rero n'abandi bagiye baradufasha mu bukene bwacu hariho ibikorwa vyinshi vyakozwe kubera hariho abadufashe mu mugongo aha novuga ibikorwa vyakozwe bikomeye cyane atawari kuvyitura nk'igikorwa cyo kubaka stade Intwari murazi yuko ugwaruka rwari rusigaye ruja gukinira hanze mu bindi bihugu none ubu bakinira mu gihugu cacu natwe abandi bakazana ya mahera mva makungu mu gihugu nkaho ntavyo twari kwishoboza kuko mu mahera akora mu mwaka ntivyari birimwo mugabo dufatanye twese abantu badufashe mu mugongo baba mu mahanga baba abarundi bose turabashimira cyane hari ibindi bikorwa vyakozwe nk'ivyo byo kubaka ibirimba benshi baradufashe mu mugongo kandi biragenda neza ariko rero gushima kwa iminsi yose kujana no kongeza urugendo ntirurahera turiko tugenda muri ca gihugu Imana yasezeranira Burundi ico gihugu ni gihugu gitembamwo koko amata n'ubuki ubwo buki nitwe tuzoburondera buriyo mugabo nitwebwe tuzobuhingura ayo mata nitwe tuzoyahingura